Mwari muzi ko hari zimwe mu fungurwa ducako tutazi. Guteka bino bintu byacu bibiri. Abarundi ntibabitahura, muganda babwiza ukuri. Nta mboga dufise mu Burundi ziryoshe nk'ibi. Dufise textile nk'inyama, baca babikunda gusumba inyama. Kandi biraryoha cane. Urabona ko ndiko ndakata buto buto, mugati hari buto buto cane. Mugabo uza kugira textile nk'inyama, textile nk'inyama. Nk'imfungurwa zikomeye kandi nk'umuti. Ucufata rero bino byacu ugashiramwo voila. Vous voyez comment on fait? Kurya ushiramwo inyama ntimubona? Kurya ushiramwo inyama niko navyo ubishiramwo. Biraryoha ku bugari, biraryoha kandi ku muceri, biraryoha vraiment. Ushatse uranabikora nk'amasalade. Gira idituma tuyikorere ngaha twumvirize rero ukungene Yowe ga yewe tumba. Yaso siniyo. Mwari muzi ko hari zimwe mu fungurwa ducako tutazi. Akenshi abantu barakunda kwidoga bavuga ko imboga zitakiboneka mw'isoko canke ahandi hariho hose. Aho twovuga nk'isombe, irengarenga canke amashu canke imigishi y'ibijumbu ariyo bita imivyuka. Ariko rikanemeranya namwe, hari zimwe mu mboga twama ducako imisi yose aho tubaye, aho duciye, aho dukorera, ariko tutazi ko ari imboga ushobora kwihereza ugafungura. Izo mboga si zindi, ni igitimbatimba cyo ku gitoke canke umwanana wo gitoke. Izo ni imboga zihari mu gihugu cacu cyo Burundi, kandi gushika ubu nta mafaranga zigugwa, kandi benshi ntibazi ko ari imboga. Mu bindi bihugu byo mu mahanga izo mboga ziragurishwa kandi zirazimvye cane. Uyu munsi twazindukiye mu Kamenge ku mutetsi karuhariwe kugira ngo ashobore kutwereka ukungene bashobora gutegura neza ivyo bitimbatimba vy'igitoke cyo kimwe n'umwanana. Ku mazina yiwe yaratwidondoye uwo ari we muri rusange. Nitwa Ernest Nibigira, mugo benshi banzi nka hamu. Sanzwe ndi umuchifu, umuhinga mu bijanye n'ivyo guteka. Nkasubira kandi nkaba ndi umuganga. Je fais nutrition et diététique. Ibindi navyo murabizi ni byinshi abasanzwe bankurikirana canke abaturaba kuri no chaîne nyene. Merci beaucoup. Uno munsi rero by'ukuri nk'umuganga kandi nk'umutetsi nabateguriye recette nziza kandi iryoshe. Abarundi benshi ntibazi ko izi mfungurwa bashobora kuziteka. Atari izi mfungurwa gusa, niki ko bashobora kugiteka. Uno munsi rero bantu b'Imana, ikintu nza gushaka gukora nica nza guteka bino bintu byacu bibiri. Abarundi ntibabitahura, muganda babwiza ukuri. Nta mboga dufise mu Burundi ziryoshe nk'ibi. Abahinde bobo barabikunda cyane, babyitiranya n'inyama. Abantu bari vegetarian kukubera bifise textile nk'inyama, baca babikunda gusumba inyama, kandi biraryoha cane. Ica kabiri, mu Burundi ni imfungurwa n'imboga nke dufise zishobora kugira amanitrima nk'iyibi. Ibi biravura indwara nyinshi, biranakingira indwara nyinshi mu mubiri, biranatuma umuntu adasazagurika. Niyo mpamvu rero ngire ndabibereke nk'imboga ziryoshe, kandi ndabibereke nk'ibintu bishobora kukingira amagara yacu bikanatuvura indwara. None gahamu nk'umuhinga mu bijanye n'ivyo guteka bitekwa gute? Reka ndabibereke, nico catuzindukanye uno munsi. Izo fungurwa z'ibitimbatimba n'umwanana ushobora kuzifunguza ku bugari, ku muceri no ku bindi bintu vyari byo vyose. Sose yavyo umuntu arayikoza ubugari, kuko ibiryoshe ni nka kurya kw'inyama. Binarikika nk'inyama, barabibona na teturuza kubikoza ubugari. Ica kabiri, barabikoza umuceri. Ni imboga nziza zo gukoza umuceri. Barabikoza ibiraya. Ni imboga nziza zo kubiraya. Ica gatatu, barabikora nk'amasalade. Hariho amasalade yibi akogwa mbere
icompea nk'abantu baciye ubwenge bakamenya uburyo bikorwa. Ibi turashobora kubikoramwo ibintu bimeze nk'ibisuguti, turonse amamashini turabicisha mu mashini bikaza bigaproduiza ibintu tuzofungura imyaka irenga 5. Abarundi compa bakabimenya. Nsubiye kubonana na nyene n'icubahiro umukuru wacu w'igihugu c'u Burundi, nukuri nzomuhereza uwo mugambi, ndazi ko azowakira, arakunda abajene. Ati rero abarundi dushaka ubutunzi, duhonyora ku butunzi, duhonyora ku butunzi tutabizi. Ariko vy'ukuri je ndakubwije ukuri, hariho igihugu nagiyemwo ngiye kubivizita, nsanga ibi barashobora kubikuramwo amaproduit y'imfungurwa azobikika, azomara imyaka irenga 5. Kandi vy'ukuri iyo mashini ntinazimvye, none abanyagihugu kubera bahonyanga ku butunzi batabuzi. Munkundire rero uno musi abari byo dutegura. Ego twagiye. Merci. Icambere dufata rero ni iki? Dufata kino tugicemwo kabiri. Iki ni kinini ntitwogiheza vuba, turagicamwo kabiri. Mbega iyi mbuga bishobora ko imipanga ari ya ruguru, natwe tukaba turi mu gisagara. Ibi turabikura ko dufungura kino, nibi navyo tubifungura vyovyo vyose. Reka duhere kuri iki canke iki? Reka duhere kuri iki. Merci. Ikintu etape ya mbere urafata uyu mwanana w'igitoki, namwe sinzi uko muvyita, mwisafuriya irimwo amazi. Isanzwe nk'izindi safuriya. Isanzwe nk'izindi safuriya. Murabona ko ari safuriya twetwe, ni safuriya itekwa no kuri gaze. Mugabo n'ufise safuriya irya y'amakara ni sawa. Urabona ko ndiko ndakata buto buto, mugatari buto buto cane, mugabo uza kugira textile nk'inyama. Murakoze. Aha rero turashiramwo vino. Byiza tuza guteka uyu mwanana w'igitoki, duteke n'iki kintu bita imbundubundu. Imbundubundu. Mu zindi ntara ashobora kuba bacita igitimbatimba. Izindi ntara bacita igitimbatimba, ahandi bakacita imbundubundu. Umwe wese acita uko ashatse. Rero ibi nubwo mu Burundi batabigurisha, ibindi bihugu barabidandaza. Babidandaza rero nk'imfungurwa zikomeye kandi nk'umuti. Nubwo babidandaza, badandazanya n'ibi bintu, mugabo ibi ntabyo dukenera. Ibi ntabyo turya, ibi turabikurako mpaka dushikiriye kariya gatimbatimba k'indani. Mu ngwara bivura ibitimbatimba ziba ari inyabaki? Ingwara bivura ni nk'izi ngire ndondagura. Muri iki gihe tugezemo ndi umuganga ndabizi, abo nakiriye n'abo nakira benshi barafise ingwara, abakobwa n'abamama yo kuribwa iyo bari mu maregre. Iyo bari mu maregre rero bakaribwa cane, canke amaregre yabo akamara umwanya munini. Hariho n'abashobora kuja no mu bitaro kubera amaregre. Abandi ari abanyeshuri bikabamenasa ku buryo bw'uko no kw'ishuri asiba nk'indwi yose. Amaregre utababara, reka burya Imana ntiyaremye ngo bikubabaze nk'urugero uba uri kurabyumvako. Murabona turashikiriye rero kagatimbatimba. Niko duca dukoresha, mugabo ndabandanya mvugana ya maregre. Rero abamama baribwa bari mu bihe by'amaregre, ndavuga bari mu kwezi, ndavuga bari mu butinyanka. Abo by'ukuri baragira gute? Biragenda burundu. Ati iyo ngwara irahera burundu. Iyo ngwara irahera burundu. Voilà.
nubwo usanga badandaje n'ibi byose burya ibi sibyo dukenera yemwe ashwi iburashaka kubiha inka mugabo justement turakenera kino urabona kino kigereranye n'umusoso w'inka urabona ko ari nk'ibiro byinshi by'inyama duca dufata rero koko twahisemo kubiteka hamwe n'umwanana w'igitoki duca tubifata hano nabyo tukabikatagurira hano mu isafuriya kugira bigire texture nk'inyama ndashobora mbere kubicamwo uku kabiri hamwe bizogira texture nk'inyama tubiciyemo kabiri urabona ko bisa neza cyane hama tugaca tugira gute tugaca dukatagura rero like this bana ukataguye ubu urabona ko bugira texture nk'inyama mu gushaka kuragira bunini burenza aha ni sawa ucubukatagurira rero hehe mu kintu cawe kirimwo amazi shatse urabiteka byonyene mugabo twe tubitekanye n'umwanana w'igitoki kuko nabyo birajana bifite n'amanitri mamwe ucubikatagura rero kuno harabombaza ati none gahama ni imbundubundu canke imyanana y'ibitoki ibyo ari byo byose canke n'ibitoki bifise izina kanaka urazi ko ibitoki biba bitandukanye haba hariho amasenge igikashi igisahira cyangwa imihwi ico kibazo rero ndazi ko bazohavura bakimbaza mugabo ndacishure nkiri mu maguru mashya imbundubundi iyo ariyo yose irabikora n'igitoki ico ari cyo cose kirabikora kandi nta n'amaside aba arimwo n'ibi bikata biba birimwo biraza kuvamwo mu buryo tugire tubabwira n'ibindi birakorwa muri ubwo buryo yego ico kibazo ndacishuye kukugira ntibazogire gute ntibazokimbaza ibitimbatimba rero canke imyanana bizova biba isoko nyuma y'igihe gitoya isoko gusa na kari imboga ziba zizimvye mu isoko si isoko gusa jewe nk'ubu nohirahira nk'uko nababwiye nkasubira kubonana na nyene icubahiro nkamukubita uno mugambi wanje woza gufasha abarundi bose mbere tugasigara tubidandaza mu bihugu byo hanze kuko wigurira iyo mashini ibi ubona ndiko ndagira ukunda nk'abiteka bigatekerwa turashobora gukora uruntu ducishije mu mashini bugasohoka ari rurerure kurya abandi bakora amasosiso n'ibindi ugasanga rero bimeze neza cyane ibi birashobora kuzoba isoko mu minsi mikeya mu Burundi nuko abarundi batari babizi ushatse urafata ya myanana yawe mu nkundire mu Kayanza niko twayita nubwo atari yo mba niyo navuki mugabo turashobora kuyigira urabona ko utora ibintu bimeze uku ya za mbundubundu nazo zikaba zimeze uku nukuvuga uca ugira gute igikorwa ca kabiri ucushikora nica nugushiramwo umunyu dufasha iki umunyu rero udufasha bino utu tuntu kukabera ari utwa wa mwanana w'igitoki ndadushira namwe uyu n'umunyu rero nshizemwo hari abantu n'ubu batangiye kujinyirirwa ngo bijya bintu bikata tubizi aka kantu gakata karakugwamwo n'uyu munyu burya tuza kurya indya zacu atagakata karimwo ahubwo harimwo iki harimwo akantu karyosha umenga ni inyama rero uyu munyu ucushira namwo gutya ukabuvanganya kugira uvanganwe n'aya mazi aya mazi nayo arimwo umunyu urumva nuko unayarigase aba ari secret ibi rero ucubishira ahantu bikaba amahoro iminota 15 bidashuhije bidashuhije umunyu ahajebwe nubwo mfundikiye abanyagihugu boca bagira ngo none zijya safuriya zahamu upfundikira ukabona iby'indani tuzozikura nubwo udapfundikira wishirira ahantu mu bwoko kugira bigire isuku urapfundikira ugacurindira ya minota 10 canke 15 nubwo yoshobora kurenga ni sawa wa munyu uba uri kurakuramwo
ka kantu gakata kose, hama inyuma yaho duca rero tubiteka, muca mubona ingene bizoba biryoshe cane. Sawa, reka turindire iminota 15. Yego, nibi dukuyeyo bimazemo iminota 15. Bya bintu byo gukata, bya bintu by'iki urabona biba biheze. Kubera iki ibi aha duce dufata tukabikurayo. Je mfise isafuriya itobaguye dutekamo muri vapeur, mugo mwebwe muzobiyora nta ngorane. Mugo je ncunguza umwanya umwete ngire kuno. Urabona yuko hasigara iki, hasigara bya bindi byonyene. Nibi dusigaranye, murabona nta mananiza na makeya arimwo. Aha rero ico gukora nuko ca nsubiza bino hano mw'isafuriya yanje, nkaca nshiramwo amazi, nkaca nshiramwo amazi, nca nshiramwo rero iki amazi ndayashizemwo, nkaca nshira ku ziko. Shatse noshiramo akunyu gakeya kukugira biryohe, mugabo ndashizemwo amazi. Nshira hehe rero ku ziko. Si ngombwa we ngo uzokoreshe gaze shwi, urashobora gukoresha amakara asanzwe. Keka bimare iminota 10 yonyene biriko birabira, uhejeje. Aha ni bya bindi dutetse, itsoke. Dushatse turashiramwo agaki akunyu, turashizemwo amavuta make. Ibiyiko 3 byonyene vy'amavuta. Ico dukora nuko dufata igitunguru tukagishiramwo. Nubwo kiba gisanzwe kironze, ubu bushishwa bwo hejuru urabukurako. Kata inkato ushaka, yaba sirikirere ni sawa, mugabo iyo ukata yose irasanzwe. Urashiramwo n'ingoga, amavuta atarasha cyane. Nturindira ngo ashe cyane, oya, uca ushiramwo. Urahindukiza. Another thing for doing, uca ushiramwo itomati. Ushatse urayirapa kukugira ntibigutarukireko nk'uko, mugabo ushatse urayikata kuno hama ugashiramwo. Itoke anshizemwo iki itomati. Nubwo utayirapa aho biraza kuba neza cyane. Urafata iyindi tomati ukayikata buto buto hano, hama ugashirayo. Ugahindukiza.
ni ya sose nyene musanzwe muzi, ni itomati, ni iki, it's okay. Hariho abantu boca bambwira ati none Gahama, utwo tuntu twose ushiramwo ni ngombwa? Oya, none si ibitunguru ushizemwo n'itomati, tomati si ngombwa ngo uyishiremwo? Eshwi, nta mananiza murabona arimwo. Rero ugaca ushiramwo ico bita premiere assaisonnement. Assaisonnement ya mbere. Mvuze assaisonnement ni utu turungo. Assaisonnement ya mbere nshizemo naga poivre noir blanche. Yo ni poivre blanche. Ndashizemo poivre noire. Poivre noire gato kuko karamera nk'ipiripiri ushizemo kenshi umwana ntiyorya. Shiremo na paprika. Paprika yo nubwo nshiramo kenshi, mugosi kenshi ni duke, nahone ni sawa. Hama iyi niyo bise rero, iyi niyo twita premiere assaisonnement. Ibibazo byanyu ndabyumva, ati none Gahama, tuvuganye ukuri. Ibyo birungo ushizemo poivre noire, poivre blanche, paprika, twebwe tutabizi, turi ruguru, wumva twabikora? Erega si ngombwa hewe ngo ngo ibi birungo ngo ubikoreshe. Utabifise wikoreshereza ibyo ufise. Aha hariho aboshiramo amakoriyandiri, aye, iki byinshi, mugabo reyerema twebwe dukoresheje bino. It's okay, ukoresha ibyo ufise. Utanafise ibi birungo nabyo urateka ni sawa, imfungurwa zikaba nziza cyane. Merci beaucoup. Aha rero turindire ko isose yacu igira gute isha. Murabona ko tuyibona kuko imbabura yacu yerekana n'ibiri ndani. Sema rero ibi haheze iminota 10 bitetse, biriko birabirana. Iminota 10 iheze ucugira gute? Uca ukuramwo aya mazi. Twebwe dushatse kukubera iyi itoboye, turashiramwo isoke. Murabona ko imboga zacu ni nyinshi. Ni nyinshi yemwe. Izi mboga ntabwo mubona ko ari nyinshi izi. Ni byinshi gose, niyo mpamvu twanabigabanije tubicamo kabiri. Izi rero izi nizo tugire dushire mwayaki mwaya sose yacu. Juste aha no gukuramo ya mazi gusa ugaca ushiramo. Nta manitima na makeya aravamwo. Yose aracuzuyemwo. Duca dupfundurura, murabona yuko biteye ku rugero rwiza. Vuwara ya sose ingene imeze. Uca ufata rero bino byacu ugashiramwo. Vuwara. Vous voyez comment on fait? Kurya ushiramwo inyama, ntimubona? Kurya ushiramwo inyama niko nabyo ubishiramwo. Naka ntimugasuzugure ngo nuko arakintuze urashiramwo. Arakinyuma. Voilà. Ntimubona kumenga ni ya sose y'inyama n'ibinyama bica bijamwe he. Aha rero urabona kuvanze na ya sose. Nababwiye ibirungo si ngombwa ngo bikoreshe, ukoresha ibirungo wewe uri preferable kuronka canke uprefera bikuryohera. Murana by'ukuri ibintu byacu uko bisa neza. Turashobora kongera ya mazi rero kukugira agasose kabandanye kaba agasose. Ongera ya mazi like this one. Okay. Hama duce dupfundikiye. Urabona isose yacu iza kuba iryoshe, mugabo turashaka ko binata. Aha ico dufata n'ugwiki nuguca dupfundikira, tugaca tugwiza akariro. It's okay. Voilà. Aha rero duheca turindira bikashana, turashiramo ako bita dernier assaisonnement.
kugushaka kw'iwacu nyene. Duca turindira nk'iminota 3 hama tugashiramwo iyindi asezonema. Juste ni kurya nyene uteka isosi, kurya inyama washizemwo inyama bimera niko naha ubigira. Aha turarindira amazi agakama bukebuke, dushatse twongerayo utundi cyuzi bikafata irangi. Bica bifata irangi texture nk'inyama, ugasanga ubifungura biryoshe neza kurya wafungura inyama. Voilà rero duca dutora ya sose yacu, urabona iriko imera neza cyane. Duca dushiramwo urana kwihiye vraiment, ariko dushiremo rero asezonema ya nyuma ariyo iza kumotamwo. Asezonema ya nyuma ni iki? Turashiramwo ico bita kaga paprika ka nyuma, aka turagashizemwo. Turashizemwo na ya poivre noire blanche, nako iyi ni poivre blanche. Turashizemwo na poivre noire. Abantu ntibagire ngo none hamwe ngo ivyo birungo byose ngo ushizemwo ngo ntibigwaza canke ngo ntivyotuma ngo umuntu atabironka. Si ngombwa ngo ushiremwo bino birungo byacu, urashiramo ivyo uronse. Duca dushiramo rero n'abazi ico arico soya sauce. Soya sauce ucugira gute? Uca uyishiramwo. Utayifise nahone ni sawa, juste soya sauce ni sawa. Duca twishiramo agasoya sauce tukaba duhejeje. Iyi niyo asezonema yakombye ya nyuma. Duca dupfundikira. Duca dupfundikira umwanya mutoya. Duca dupfundikira umwanya muto, burya birahiye duca dukurako. Nyuma y'iminota 2 iyi asezonema ya nyuma niyo dushiramwo iza kuba iri mu mfungurwa nyene. Ikindi no babwira abantu ntibiyumvire ngo hamwe ngo washizemo ibirungo byinshi. Ushobora kwishiriramwo ikirungo kimwe cyangwa udafise na kimwe, urashobora kubireka mugabo biguma biryoshe kandi cyane kandi neza. Amanitima yabyo ntiyigera apfa facilement, agumamwo n'ubu. Uca wihereza, ucucumba ubugari hama ugacushira ku isahani. Nuko nibaza ko atamana nizarimwo. Wara isose yacu irahiye, murabona by'ukuri it's okay. Okay, wara biraryoha ku bugari, biraryoha kandi ku muceri, biraryoha vraiment. Ushatse uranabikora nk'amasalade. Voilà, mbere Isosi kabari. Isosi kabirabonetse. Isosi kabirabonetse. Kantacu nsigaze igihe baryo basore. Okay. Isosi rero yabonetse. Isosi yabonetse mu bitumbatumba, sinzi mu zindi ntara kumwe mu byita. Ni bene umwanana. Tugire twumvirize rero kumwe bimetse. Save in Jesus name. Ine igitumba tuyikorere ngaya twumvirize rero ukungede. Yowe gayewe maga. Itumbatumba. Yasosi niyo. Akunyu si kenshi. Urabyumva. Ingwara bishobora kuvura n'abari. Ibi birashobora kuvura abantu bafite indwara z'umutima, zirashobora gukira. Biragwiza amaraso abantu bafise ikibazo ca anemia, birakira. Urabona ko Jesse narinzi ko biza kuva muri resource. Kumbe musanzwe biroroshe cyane. Aho uri mu ntara zitandukanye irabita kikurande rwawe kuremo akantu ko hagati kameze uko. Amweze uteke isosi yawe.
bakunze ikiganiro ca Open Mic, ikiganiro gihereye aha nyene tukaba twaje kuraba umutetsi kugira ngo ashobore kutwereka ukuntu bashobora guteka umutumbatumba canke itumbatumba co kimwe niba ivyo bita umwanana aka niko kantu ko hagati yashobora kutwereka ukuntu bagashobora kugafungura kandi isosi imeze neza n'ibintu bimeze neza aho uri hose gena nawe ugerageze amuzotubwira uko vyari bimeze akajambo kamwe ku bakunzi bawe muri rusange. Merci beaucoup. Justement abarundi bivanye nuko bibiri tubwira ngo igifu gitengera inyigisho, hari abantu bazi ko ibyo batazi ko bitabaho. Nyamba by'ukuri uzi ko imyanana ibitumbatumba batabirya biraribwa, siwe wenyene mu bihugu vya Amerika n'ahandi bigura abaperezida, nkuwo gishobora kukigura uri Nyarucari. Oya, ariko birimwo intungamubiri zikomeye, birimwo kandi n'ibituma birwanya ingwara bikanazivura, kandi biraryoshe cane cane. Abahinde bobo kukubera bifise uburyo bishusha nk'inyama babigereranya n'inyama, babiramprasisha inyama. Aba vegetarian nuko ndabinginze mubigerageze mubitegure muhiri wanyu, muzodushimira mu nyuma. Ndabarahiye ubu bitetse nta zindi mboga azosubira kurya, biruzuye. Imana yo mwijuru ibaduhezagirira, mugende mubikore namwe muzotubwira uko mubisanze muri commentaire. Murakoze. Yes, reka nshimire mwese mwakumara kwikirana kino kiganiro ca Open Mic kuva ku ntango gushika gihere, hanyuma igera hano hari igitoke c'igisahira canke igitoke c'incakara, hanyuma mutore umwanana canke igitimbadimba c'igitoke mukora isosi. Ntimusubire kwiduga ko imboga zabuze, kandi imboga tuzicako misi yose tutazi kwa imboga. Muzuza mumbwira kungene mwumvise namwe bimeze. Asante sana.